Teramira imbere y'amashiga dushinge dushigikiranye nka batatu badatana mu ndagano twambarira Uburundi kirundi tubuhimbare buzoduhimbaza. Ni jewe umuziko haziko mu kiziba kitanzivya ngo kinzize nziririze nzirigana haziko mu masango ya Ruvubu na Mubaraza nsanga sayangana kansanganiza impundi nkumbu haziki mutaho hataho amahoro n'amahonda hagataha urukundo umurundo. Ni jewe umuziko haziki gitega gitengatiye giteretse umuseso utaseseye intera waseseye intore z'abasoma isesa. Umuziko haziko kwa ntare y'intore nye n'amata n'ubuki bukigitanira mu bwanyaburunga bwo mutima wa Afrika. Ndafirika kuko ndi umufirika w'umurundi nyawo umuziko twagira Yezu mwene nkuru nziza ya baradugumbwa babaza hica ba bwenge bwa gwego rwa ngoma ya nkomati wo mu mana zamugera. Ni muberwe mwaraberewe. Amahoro bakunzi bahaziko, amahoro mwebwe mwese mukunda iki giteramo cyo kuziko. Muzoberwa nimwambarira Uburundi kirundi, muhimbarwe nimwabuhimbara buzobahimbaza. Uyu muteze amatwi ni umuziko haziko twagira Yezu, ndabahaye ikaze. Hari icyo utaruzi mu kirundi, kaze haziko. Iki ni igiteramo c'icumi ico haziko, kikaba ikiganiro ca mbere co kwiyamiriza, aho muri iki kiganiro niyamiriza ubusuma no kwiyitirira intambo y'intore. Ni ikiganiro kandi kigira 8 c'amazinda, aho tuja kuzindura ijambo intore. Numuziko haziko Fulgence twagira Yezu, umwongere mwisange. Hari icyo utaruzi mu kirundi, kaze haziko. Burundi gitwagwa n'abami twari dufise abasirikare b'umwami ari bo mubona ngaha bagira bice bishiye bavuna ihunja hinyavuna ihunja murabe inzambi irasamirana irimo irahamagara abarundi twese gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo dukore igihugu cyacu c'Uburundi, igihugu c'amavukiro, maze abanyamahanga batubonye bagatahana ishema. Inzambi irimo irasamirana. Yemwe mwanore mwe ingone za mwangabo z'umwami ndabumva nkaramba. Kuwa gatatu Kigarama, intambo y'intore yarashizwe ku rutonde rw'ubutunzi kama budafadika ku rwego rw'isi, nk'uko vyatangajwe n'ishami rya ONU riraba ibijanye n'indero, ubumenyi hamwe n'umuco UNESCO, mw'ihuriro rigira 19 ry'abagize komite y'iryo shirahamwe ryabereye mu gihugu ca Paraguay. Ni mu gihe rero ikintu cemegwa na UNESCO kubw'urubuga Burunga abari iki gihugu cisangije kandi cagiye kirahererekanwa ugwaruka kurundi, ngo iryo shirahamwe rivuga ko iyo ntambo yerekana umuco w'abanyarwanda, kuko yerekana umuco ugizwe n'ubutwari n'ubukerebutsi, kuko uyitamba
ivyo yambaye hamwe n'ivyo aba afise vyerekana ingene ashobora guhangana n'umwansi naho muri ico kibanza umwansi aba ataboneka. Ngo iramaze rero no gutahukana ubushimwe butandukanye ku rwego rw'isi. Rukabandanya ruvuga ko intore isanzwe ari intambo itambwa mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini na cane cane mu Rwanda hamwe no mu Burundi. Ikaba kandi ngo ari niya kera kuva kuri ba sokuru imbere y'umuzo w'abakoroni nk'uko ngo bivugwa n'abahinga mu vyakahise. Sinubwo rubuga gusa, hariho n'izindi mbuga zatangaje kuri ico kikogwa, aho navuga urubuga Nexus News Network, urubuga Igihe rwo mu gihugu c'u Rwanda, urubuga Imvaho Nsha rwo mu gihugu c'u Rwanda nyene, n'urubuga Isibo TV rwo muri ico gihugu. Ivyo urubuga Burunga rwatangaje sinovyanka canke ngo ndabidehe, n'intambo ya kera cane ku bami ndetse no mu gihe c'ubukoroni yaratambwa, ariko ico negura ni kimwe. Nk'uko urwo rubuga ruvuga ko abahinga babivuga uko, ico batavuga ni kimwe. Umuzi w'iyo ntambo nuwuhe? Wamutsehe kugira ngo uheze ukwire muri bwa burere bwose bw'ibiyaga binini nk'uko vyavuzwe. Nino muri iyo ntumbero rero ndabahamagariye kugira ngo mukurikirane kino kiganiro cyo haziko. Jewe Fulgence Twagirayezu, umuziko wo haziko, nkabarije ndakibategurira nkongera nkakibashikiriza. Iki kiganiro rero cyo haziko kikagaruka uyu munsi ku mamuko y'intore hishimikijwe ubwandozi bwakozwe na jewe nyene, umuziko wo haziko Fulgence Twagirayezu. Kikaba kandi ari kiganiro cyo gutera ivyatsi ubwo bunyonyezi bwo kwiyitirira intambo y'intore. Mu ntunge kandi mu vyo nja kubashikiriza sinja kwerekana aho nakoreye ubwandozi, kuko nubu ntivyari ngombwa yuko ibi indabishikiriza, kuko nari niteze kuvyerekana mu gitabu ndiko ndategura. Aho rero nagiye ndakorera ubwandozi n'ivyo nifashishije n'abamfashije kugira ngo mpeze ndabitororokanye, muzobibonera mu gitabu nzoshira ahabona. Umurundi ati agateba kazoza n'amenyo y'amajigo. Ntimumbaze muti ni ryari, ariko ico gitabu kizoteba kije ahabona. Ukwiyitirira rero intambo y'intore, nukwiyitirira umwami Rutamo, nukwiyitirira umwami Nyamubi, nukwiyitirira umwami Rubogora, nukwiyitirira umwami Gisonga, umwami Mbikije, umwami Bangiricenge ndetse n'abandi. Ni nukwiyitirira kandi ingoma y'u Burundi, nukwiyitirira kandi ingabo z'u Burundi, abo twita abasirikare uyu munsi. Uyu munsi rero tuvyutse intore zibaye iz'u Rwanda, ejo naho buzoca abasoda b'u Burundi bitwa ab'u Rwanda, kuko nta handi bakomoka atari ku ntore. Ugutwaye sogokuru nawe aba akunyaze. Twibandanirize n'ikiganiro cacu. Umuti none intore zamukahe? Intore niki? Bisigura iki? Mbega zabayeho ryari? Mugumane nanje haziko, dutere ijoro ijambo, twongere dutere ivyatsi iyo ngeso igayitse. Intore ni izina umva rivuga, rivuye muri vuga gutorwa, rigasigura uwutowe yaba afise ico asumbije abandi agashimwa. Uwabaye intore ntiyabinera.
Aho hambere ku ntwaro ya cami umwami yaragira ingabo kandi akazitora hishimikijwe uburanga bwinshi, ubukomezi, ubukerebutsi, ubwira n'ibindi. Ivyo byose rero vyibonekeza mu gihe c'uruhigi kuko ari narwo rwarera intore. Bagaheza rero bakaraba ko uwutowe azi kugema neza, ari naho mwumva imvugo ngo vyamutaye kuw'amazi. Iyi mvugo tuzoyigarukako mu biganiro vyacu vyo hanyuma. hari ico utaruzi mu Kirundi kaze haziko. Nubwo biruko rero kuva ubwami bugishingwa mu kinjana c'14 bukagira ingabo, iryo zina ntiryashotse rivugwa kuko umwami wa mbere yifashisha abashingantahe yahasanze. Ntiyari bwashinge rero uwo mugwi w'intore canke izo ngabo, ariko bukebuke ubwami bwaratevye buragira ingabo arizo ntore zatowe mu bandi. Iza mbere zatanguye kumenyekana zikaba zabonetse mu kinjana ca 18 ku mwami Mutaga wa gatatu Urutamo batazira Senyamwiza Sebitungwa. Umwami yarongoye Uburundi kuva mu 1700 gushika mu 1732. Zirongera ziragaragara ku mwami Mwambutsa wa gatatu Mbona Uburundi, umwami batazira Nyamubi muri ico kinjana nyene. Izindi ntore zamenyekanye ni intore z'umwami Ntare Rugamba Ntarijyako yagwanye intambara nyinshi, ndetse haramenyekana n'intore z'umwami Mwezi wa kane Gisonga batazira Gisabo arizo zitwa abadasigana, hamwe n'iz'umwami Mwambutsa wa kane zitwa Amasuka nk'utuzina tw'ubuhizi. Aho rero muri izo ngabo niho hatanguriye intambo y'intore. Ni mu gihe za ngabo zaba zivuye ku rugamba zirutsinze, zigaheza zikarenguka ibwami zikiyereka umwami zigatamba. Iyo ntambo zatamba igaheza ikitwa intambo y'intore kuko abayitamba bari intore. Mu ngabo z'umwami harimwo imigwi ibiri, hari intore hakaba inera. Abo bose bari bafise ibikorwa vyabo. Intore zaragwana kubera ubutwari bwazo, ariko hakabamwo n'abafise ubwoba batinya urugamba. Aba baraheza bakagendera inyuma y'intore bakaja baraterura imivyimba y'ingabo zapfuye canke ari nk'ukomerekeye ku rugamba zikamwandaza. Aba nibo bitwa inera. Inyuma y'urugamba baraheza bakaja kwiyereka umwami agaheza akabazimana. Uko bazimanwa si kumwe. Nihajya mwumva ngo ikibanza c'inera kiboneka intore zigiye. Nibi tuzobigarukako mu kindi kiganiro. Intambo y'intore rero yatanguranye n'izi ngabo arizo ntore. Mu kwiyereka umwami bafise ingene biyereka bitandukanye no mu zindi ntambo, kandi nta na kimwe gikorwa kidafise insiguro. Uko biheta bavuna ihunja, uko bagara, uko basimba, uko bafyura amaso n'iyindi nyifato yo muri iyo ntambo. Si ivyo gusa n'inyambaro yabo irafise ico isigura kimwe kimwe ukwaco. Navyo nyene tukazobigarukako mu biganiro vyacu uvyo hanyuma, ndetse vyinshi kandi tukazonabibona no mu bitabo bizandikwa ku ntore. Ukwiyitirira intore rero ntaho bitaniye no gutwara ingoma y'u Burundi igizwe n'umukuru w'igihugu, igisirikare c'u Burundi, ubutaka bw'u Burundi n'ibindi. Si ubwa mbere ibi biba kuko n'ingoma z'u Burundi zarahatswe kunyagwa. Iki kintu si co gufata minenegwe namba, wanka kugwanira umweko wa nyoko intahe yaso bakayinyaga urorera. Jewe sinari nkunze kuvuga ku mibano y'ibihugu, eka nanone sindanabikunda, ariko
umweko wa mama nta uzowunyaga mbona n'intahe ya data yogenda amazima yongo. Nico gituma uno munsi mvuye mu gacerere kugira ngo mvuge kuri iyi ntambo y'intore, ariko kandi ndaguye ndagarutse, vyarabaye vyabaye nta kundi. Muti none ibi bivahe? Umwihwezo wanje nshobora kwerekana unyereka ko ivy'imico n'akaranga bititaweho cane. Abanyakaranga dufise benshi babikora nko kwishimisha, ukwinezereza kuko bavyiyumvamwo. Ivyo rero biraheza bigatuma batabona iyo baja, bikarangirira mu kwinezereza nyene. Abanyakaranga bari bakwiye kuba abakozi b'igihugu, nanone akaranga niko kagira igihugu. Ngo utakaranga ukaba utayibanga, ugatorana akaranda. hari icyo utaruzi mu kirundi kaze haziko. Intore z'Uburundi zirazwi cane mu ntambara zagiye zirazihuza n'ingabo z'u Rwanda imbere y'amasezerano yo gusubiza hamwe yabaye i Nyamata mu Rwanda mu mwaka w'1812. Aha twovuga intambara yo kuwa 13 Ndamukiza mu mwaka w'1763, aho intore zagwanye n'amashakamba. Iyindi ntambara ikaba yabaye inyuma y'imyaka 12 iyo ibaye, no kuvuga mu mwaka w'1775, aho bagwanira ku misozi ya Shinge na Rugero, ari naho hakomoka imvugo ngo kubura Shinge na Rugero. Navyo nyene tuzobigarukako mu bindi biganiro. Izi ntore rero ko zagiye zirabaho niko zagiye zirahanahana ubutore n'ubutwari bwazo, urunganwe kurundi. Aho ubukoroni buziye ingoma zigacibwa amabere, intore zarakomeje guhangana n'agateka, ndetse gushika n'ubu ingabo zikaba zihagaze. Ariko rero uko vyahoze siko bikiri. Hamaze kwinjizwa mu gihugu imero nshasha y'ingabo, arivyo twita igisoda canke igisirikare uyu munsi, gitandukanye nuko intore zagumye zihagaze butore, ariko imigigwa n'inyifato yazo ikomereza muri wa mugwi w'intambo. Urugamba rurangiye canke imyimenyerezo yazo ijanye n'ubutore canke n'igisirikare canke igisoda nkuko twobivuga uyu munsi, zikegerana zikambara inyambara ntore, zikiyereka umwami n'abagaba b'ubukoroni. Ivyo vyarakomeje cane birahanahanwa urunganwe kurundi, kugeraho haba intambo y'intore yihariye ku gihugu c'u Burundi. Iyo ntambo iri mu karanga k'igihugu c'u Burundi kuva habaho intore gushika Uburundi nibwavaho, aho naho buzosenyukana n'isi n'ivyarinda bibaho. Gushika ubu rero iyo ntambo ikaba itambwa mu gihugu c'u Burundi, ndetse ikaba yaragiye irasasagara mu bindi bihugu nkuko twavyumvise mu ntango, ndetse ikagira n'imigwi mikuru yegukira, aho twovuga nk'intore zo mu Kirundo, ari naho twokwita ku muzi w'iyo ntambo. Hakaba n'intore z'i Bujumbura, umugwi usanzwe uhurikiye mu bene ntare i Bujumbura. Kubona haba uwitirira iyi ntambo birateye isoni, intuntu n'agahinda. Basogokuru bati uwukwivye ntabakuruta, haba namba nta utosimbwa n'umutima kuri iki kintu. Nivyo umwanditsi Ntafatiro Patrice yaranditse ati ubusuma bugusiga aho bugusanze, ariko ububwo suko biri, ahubwo aho kudusiga aho budusanze ubu buje kudutora butwimurire mu kindi gihugu. Nkuko mubizi igisoda nibwo bugabo bwa mbere bw'igihugu. Rero ugutwaye igisoda arizo ngabo aba akugize. Nkuko nabivuze mu ntango, ugutwaye sogokuru nawe aba akunyaze. Uwuzokubwira ko sogokuru wawe ari umwana wiwe, azoba akubwiye ko wewe uri umwuzukuru wiwe. No kuvuga ko intambo y'intore niyaba ari Nyarwanda, ingabo zayishizeho zakomotse mu Rwagasabo. Hanyuma za ngabo z'u Burundi zizoba zifise umushinge mu Rwagasabo nyene. Nk'umwandozi nandora ntadohoka kwibanga ryo gukunda igihugu canje, ndateye ivyatsi ubwo bwivyi
ngasaba ko vy'ukuri iki kintu igihugu c'u Burundi ubushikiranganje bw'imico kama ndetse n'ingabo z'u Burundi zamuka kandi ku ntore bofata mu ntoki iki kintu tuzisanga tutagifise ico turagabana nk'iragikama. Mboneho gukomera amashi abahanganye n'ikibazo cari cerekeye ingoma kugeza aho zishigwa ku rutonde rw'itunga kama ry'u Burundi narijyako naho nyene twahatswe kuzinyagwa. Abandozi haguruke tuvuge ve hasi tera ivyatsi amira bishobotse tugaruze itunga ryacu. Hari ibintu bamwe mu banyarwanda bagiye baragerageza kwiyitirira akatari gake aho twovuga nko kwiyitirira igihugu c'u Burundi cose n'imbibe zaco aho hagiye haravugwa cane hishimikijwe bimwe vya territoire z'abaducuye bufuni na buhoro ngo Uburundi n'urundi Rwanda bagacurika izina rya nyateritware Rwanda Urundi bakavuga ngo urundi Rwanda bisobanura ko Urundi ari intara canke akamanyu k'igihugu c'u Rwanda. Ivyo iyo bikomeza uko abana bagakura uko bazi ko Uburundi ari urundi Rwanda vyohereyehe. Reka nkengurukire cane vyimva mutima umwungere Musenyeri umwepiskopi Yohakimu Ntahondereye ku nsiguro yatanze no ku nkebuzo y'abavuga iyo mvugo yabitiranya Uburundi ngo nurundi Rwanda. Ducishemwo tumutege yompi. Uretse nuko bamwe bubahuka bakavuga ko Burundi ari urundi Rwanda, twese turazi ko atarugo na rumwe mu Rwanda rudatahamwe umurundi. Kuko umwe wese mu barubamwo afise umurundi. Ndasavye ko uwo wese afise ico yokora kugira ngo duharanire agateka k'igihugu cacu yogikora, wanka kugwanira umweko wa nyoko intahe yaso bakayinyaga urorera. Ndabisubiyemwo kandi wanka kugwanira umweko wa nyoko intahe yaso bakayinyaga urorera. Ndabisubiriye wanka kugwanira umweko wa nyoko intahe yaso bakayinyaga urorera. Novuga sinobiheza, reka ndangiriza aha n'ibindi biganiro nzobitegura. Ndangije nkengurukira uwo wese afise ico agiye gukora kugira ngo Uburundi bugumane agateka kabwo. Ndakengurukiye namwe bwe mwese mwashoboye gufata akanya kugira ngo mukurikirane kino kiyago. Ndi muto ariko sindi gito, uko ndeha nuko ngana akanya n'akanyu kugira ngo namwe mushobore gutanga intererano zanyu. Uwunkebura canke uwunyunganira arahawe ikaze. Iki kiganiro nkaba ndagitunganije kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 4 inyuma y'umunsi umwe gusa intambo y'intore yeguriwe u Rwanda.
teramira imbere y'amashiga dushinge dushigikiranye nka batatu badatana mu ndagano twambarira Uburundi kirundi tubuhimbare buzoduhimbaza. Ni jewe umuziko haziko mu kiziba kitanzivya ngo kinzize nziririze inzirigana haziko mu masango ya Ruvubu na Mubaraza nsanga sayangana kansanganiza impundi nkumbu haziki mutaho hataho amahoro n'amahonda hagataho urukundo umurundo. Ni jewe umuziko haziko igitega gitengatiye giteretse umuseso utaseseye intera waseseye intore z'abasoma isesa. Umuziko haziko kwa ntare y'intore nye n'amata n'ubuki bukigitanira mu bwanyaburunga bwo mutima wa Afrika. Ndafirika kuko ndi umufirika w'umurundi nyawo. Umuziko twagira Yezu mwene nkuru nziza ya baradugumbwa babaza hica ba bwenge bwa gwego rwa ngoma ya nkomati wo mu mana za Mugera. Nimuberwe mwaraberewe.